Mwaramutse nashaka nishure ama comment mazi iminsi mbona n'abantu babivuga kuri social media bavuga ngo nahandi ibi bintu vyarabaye. Ishobora kuba ari nk'iyo accident heruka kuba muri Ibujumbura, hari abariko batanga uburorero Mozambique, Chad, Ukraine, ibihugu biri mu ntambara. Iyo resonema y'abantu sindayitahura. Okay. Hanyuma abandi bakazana ibintu biri strange ngo California harabaye umuriro like ivyo nta sense bifise. D'abord icambe no kumenyesha mu abantu iyo hapfuye umuntu, okay, izo muri ivyo bintu hapfuyemo abantu gukombara n'ahandi ntibihumuriza abantu babuze ababo. Nama ndabivuga we imagine ugiye nk'ahantu bagandaye ugacuba ngo mbega ngo muri ko murizwa niki ngo ko abantu bama bapfuye ngo nahariya ku gasozi ngo barapfuye ngo narundaka ngo aruka gupfa ngo muri kurizwa niki. It doesn't make sense. Ntabwo bihumuriza kwereka abantu ko nahandi ibintu byabaye. Ico gihe uburi insensitive urubura umuntu w'igatimatare utobona amagogwa abantu barimwo kubera accident iyi canke iriya. Icya kabiri uri kuregitimiza ico kintu kuko en principe iyo habaye incident ikintu ca mbere gikogwa ni investigation. Mu bihugu vyose iyo habaye accident investigation bamenye icabiteye, bamenye aho vyavuye, nimba ari wikosa bamuhane, niba ari ikintu bashobora preventing ko protege ahandi mugakorera muca mugwa mwisigura ngo nahandi biko biraba isoko irasha ngo nahari yazarahiye igihe cyose nahari yazarahiye umuntu agapfa nabandi barapfuye ugasanga nta kintu mutoreye umuti ko mu ngo nahandi. Icya gatatu aho handi igihe biba abantu barasemereye. So nubu turi kusemerera ntubwire ngo abo bantu muri Chad bapfuye cyane muri Centrafrique cyane muri Ukraine cyane muri California ko atanduru zavuze zaravuze vikafu navyo narabikurikiranye cyane kubera ndakurikirana politiki yo muri Amerika. Ikijanye icya kane nyene kijanye no gusemerera en fait ubiravye usanga dantureka mu maka menshi hariho ikosa ryakozwe muri California baranabanye no gususpecta ko ari awesome ko ari umuntu yaturiye n'impaka. Urumva muri California baravuzwe yuko Governor Newsom yari governor yoba yariko agera igihugu nabi bigatuma iyo miro nubwo yogize itazimwa n'ingoga cyanye ibintu nk'ivyo ko agera ama forestry n'ama resources nk'amazi n'ibindi. Ivyo vyaravuzwe mu news vyari vyuzuye. Ntumbwire ngo muri California ngo Abanyamerika kivuga ngo well ngo next time muje kuryama rien à voir. No, harabaye investigations, harabaye outcry, harabaye ntuze outrage kuri internet no mu media. Ivyo ntiwogenda uravuga ngo nahariya vyarabaye uziye muri Afrika gusa nta hantu hapfa umuntu numwe gusa ngo bacaga ngo well ngo ni accident ngo nta kindi mukwiye gukora ngo ni mukora kuri nduru. No ivyo mu bihagarike. Iyo habaye incident no kwifata kuri serieux. Incident yahitanye ibigwanisho bingana kujya ni serieux. Baratuzavuge ko hapfuye abantu batari bake, ko babuze ibigwanisho bitari bike, hari amazu menshi yasambutse. Iyo ni ikintu kiri serieux. Ufashe na version yabaratuza ko ari probleme ya installation. Iyo vyo bintu vyamabisaba investigation, vyamabisaba enquête barabe muri installation ko atakintu kuko installation ntabwo yubatse kugira ngo iturire. Accident electrique siko ko ziri normal. Keshi na keshi abari probleme ya installation, ari probleme ya entretien, abari probleme kumbure ya yuko overloading yavuga ngo bashize ko ngo stress nyinshi. Nivyo abantu biza system murabizi ubuze uti muri iyi prise sishaka gucomeka mu iki na kiriya muri iyi nzu sishaka kuraninga mu moteri kubera ntabwo ifise capacité y'ukwatsa moteri. So ivyo vyose bisaba enquête kandi utagifashe au sérieux ugafata kwa nk'umuntu yatsitaye well go ahead. Ico gihe usanga muzo kwa mu bibazo mutagira na kimwe mushobora gutorera umuti. Ariko na cyane hamukuntu kukuba insensible, kukuba agatimatare, kukuraba ibintu vyononekaye n'abantu bononekaye ukavuga ngo kuri nduru ngaho sinzi wambwiye ngo reka gukavya ibintu nk'ivyo. So voilà, mugi mahoro y'Imana. Bye bye.